nimwumvirize ijwi ryanje nsaba Imana yanyu namwe muzoba igihugu canje. Bavukanyi muryango w'abibarutswe n'Imana, bakunzi mwese ba Radio Maria Burundi, imusangwa amahoro ya Kristo. Nkundire ndabaha ikaze ngo dusangire kano kanya kukumviriza no kuzirikanira hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu bisomwa vyategekanirijwe uyu wa gatanu w'indwi ya 20 mu minsi y'ikiringo gisanzwe c'umwaka wa liturujia. Mu gisomwa ca mbere mu bisomwa vy'uyu munsi, mu vyeretswe umuhanuzi Ezekiyeli, amagufa yasangukiye mu kabande Imana yasubije ubuzima. Turigishwa ko Imana idaheba abayo kandi kubw'ijambo ryayo ibasubiza ubuzima. Mu nkuru nziza naho Yezu atomora inyigisho yerekeye amabwirizwa y'Imana. Urukundo rw'Imana n'urw'abantu niryo hangiro ry'amabwirizwa yose. Ngaha aho dusanga ivyo bisomwa, ijambere tugisanga mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli, kigabane ca 37 akarongo ka mbere kugera ku ka 14. Mu kwisayo ijambo ry'Imana turasamiriza Izaburi 106. Inkuru nziza nayo iyo dusanga mu yanditswe na Matayo Mweranda, kigabane ca 22 akarongo ka 34 kugera ku ka 40. Mukama yagira bawe bariko barakumviriza ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Ezekiyeli. Umukama yamfashe ukuboko anjana mu kabande, ako kabande nako kari kuzuye amagufa, arahangenduza hose iyo hava hakagera. Ayo magufa yariho nayo yari isinzi nk'iryo, mugabo yose yari yarumye. Araheza mbarira ati, mwana w'umuntu, aya magufa azoteba abe mazima. Nanje nti, Mukama, urandusha kubimenya. Nawe arasubiza yati, mbarira ayo magufa uti, magufa yumye, nimwumvirize iryo Mukama avumereye ati, ngiye kubasubiza ubuzima, ndabaterateranye, mbahe imibiri n'ubwenge, maze muce mubaho, kandi mwemere ko ari je Mana yanyu. Aho mvugiye ivyo natumwe, naciye numva igihuhusi, hanyuma ya magufa atangura kwegerana. None ndabe mbona imitsi, inyama n'urukoba bimaze korosa ya magufa, mugabo hari habuzemwo umutima w'ubwenge. Umukama asubira kumbarira ati, hamagara imitima nayo uti, ngirira ivumerewe n'Umukama Imana. Ngwino muve ku miyaga ine, mwa mitima, muhumekere kuri aba bapfu, bahinduke bazima. Nanje nkamvuga nk'uko ambariye, imitima ibinjiramwo, barahagarara ari bazima, ari ngabo nyinshi cyane. Umukama acambarira ati, mwana w'umuntu, aya magufa ni wa muryango wa Isirayeli wose. Na kare bahora bavuga ngo amagufa yacu yarumye, nidukura ikizigizigi ntaco tukirorereye. None nawe wobabarira uti, Umukama agiye gufurura imva zanyu, abakureyo abasubize mu gihugu canyu c'Isirayeli. Uti, agize ivyo niho muzomenya ko ari we Mukama. Nzobaha umutima wanje ngo mube bazima, nongere ndabasubiza agatongo kanyu, gutyo niho muzomenya ko ari je Mukama. Narabivuze kandi nzobirangura. Ngiryo iryo Umukama avumereye, iryo ni ijambo ry'Umukama. Nidukengurukira Umukama kuko urukundo rwiwe ari urw'imyaka yose. Nidukengurukira Umukama kuko urukundo rwiwe ari urw'imyaka yose. Nimubivuge mwebwe Umukama yakijije, mwebwe yacunguye mu kubakura mu minwe y'abasi, mwebwe yakoranije mu kubakura mu bihugu byose, mu buseruko no mu burengero, mu buraruko no mu bumanuko. Nidukengurukira Umukama kuko urukundo rwiwe ari urw'imyaka yose. Bahora bayerera mu gahinga ka Nyaganande,
ntibigera baronka igisagara cyo kubamwo, baricwa n'inzara n'inyota, umutima wabo urabavamwo. nidukengurukire umukama kuko urukundo rwiwe ari urw'imyaka yose. Mu byago byabo baratabaje umukama, nawe ntiyatevye kubaruhura amarushwa barimwo, yarabacishije mu nzira irashe kugira ngo bashikire igisagara cyo kugereramwo. nidukengurukire umukama kuko urukundo rwiwe ari urw'imyaka yose. Nibakengurukire umukama kubera ubwiza bwiwe no ku byiza by'agatangaza yagiriye abana b'abantu, kuko ari we ahaza uwushonje, uwunyotewe nawe akamumara inyota. nidukengurukire umukama kuko urukundo rwiwe ari urw'imyaka yose. Dusoma mu nkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yashikirijwe na Matayo Mweranda. Muri irya minsi abafarisayo bumvise ko Yesu yazibije abasadukayo, bakoranira hamwe. Umwe muri bo, umuhinga w'amategeko, aramubaza ngo amugeze ati, mwigisha, mu itegeko ibwirizwa rikuru ni irihe? Yesu nawe aramwishura ati, urakunda umukama Imana yawe n'umutima wawe wose, n'umushaha wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo bwirizwa rikuru, rikaba n'irya mbere. N'irya kabiri rimeze nk'iryo, urakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda wewe nyene. Ayo mabwirizwa ko ari abiri niyo shimikiro ry'itegeko ryose uko ryakabaye, hamwe n'abahanuzi. Ritwakire kandi tuzigame iryazwe na Kristo. Bavukanyi bakundwa b'umukama, dufatiye ku byo twumvise mu gisomwa ca mbere, ivyeretswe umuhanuzi Ezekiyeli igihe Imana yamujana mu kabande, umuntu yoca yuzura ubwoba n'intuntu, umubabaro n'umwiheburo. Wako kabande kari kuzuye amagufa yumye nk'ubwo gusya, bivuga ko bari abantu bahasangukiye batigeze baterwa iteka ry'ubupfu bwa runtu. Mu migenzo ya Kiyahudi vyari ivumwe ku miryango no ku gihugu, kuko vyari ngombwa ko umuntu asandaje ahambana iteka muntu, ha gusangukira mu gahinga kanyaga nande. Ubwo tweho muri iyi si n'ibihe tugezemwo, ubwo navisa turakoza agatoke mu jisho ry'Imana mu kutubaha ubuzima bwa kiremwa muntu, cane cane twumva irya nino abantu basangukira mu gahinga canke bagatabwa mu gahinga. Iryo ni ijambo nkibuzo. Ritwibuke ko muri vya bikorwa vy'ikigongwe n'impuhwe twama duhimirizwa, harimwo ugufubana iteka bapfuye, mu ntumbero yo guha icubahiro umuntu naho yoba yapfuye, kuko ni ikiziga c'umuntu. Nitureke kwikwegera umuvumo ku miryango no ku gihugu cacu. Twaremewe ubuzima bw'akanyamuneza, titwaremewe urupfu no gushihana nk'inyamaswa. Bavukanyi, mu gihe Imana yereka Ezekiyeli ivyo bintu biteye agahinda, yamugumije muri ako kajembegete, ahubwo yahavuye imuhishurira ico igomba gukora ngo umwizero ugaruke. Mbere yakoresheje ububasha bwayo butananirwa, ibicishije kuri we nyene, imutuma kugarura ubuzima muri ayo magufa, maze ahari agahinda hasubira akanyamuneza. Nka kumwe Imana yarema isi
ibiri kuri iyo vyose ikoresheje ijambo hakaba ubuzima. Nubwo yategetse uwo muhanuzi gusubiza ubuzima amagufa yasangutse akoresheje ijambo. Tubisanga muri icyo gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli nyene kigabane c'37 karongo ka 4 kugera ku 10, aho uwo muhanuzi amariye kugamburuka ubutumwa bw'Imana kuko ayemera akavuga ijambo ku izina ry'umuremyi. Bimwe vyari amagufa yasangutse vyabaye abantu buzuye. Mbere nk'uko twabandanije tuvyumva, ico kimenyetso cyagizwe kugira ngo cigishe umwizero mu miryango w'Isirayeli mu gihe bari bihebuye kubera agacinyizo bagiye baragirirwa n'ababacura bufuni na buhoro. Amahano abugarije mu mpande zose bavuga bati, amagufa yacu yarumye n'ikizigizigi cacu caheze twarahonye. Ikwa Ezekiyeli nyene kigabane c'37 akarongo ka 11. Ariko Imana iciye ku muhanuzi wa ntumwa yayo yarabasubije umwizero ko igiye kubagarukira bidatevye. Tubisanga kwa Ezekiyeli nyene kigabane c'37 karongo ka 12 kugera ku ka 14, kuko nanone nta kinanira Imana. Iryo ijambo ry'umwizero. Ariko rero bavukanye, kugira ngo uwo mwizero w'ubuzima urame, ni ngombwa ko haba ukubahana hagati y'abantu. Nanone niryo hangiro ry'urukundo nyarwo, kuko umuntu afise muri we agashusho k'Imana. Ico umukorera cose, kiba ciza canke kiba kibi, uramenya ko afise agashusho k'Imana muri we. Niwe waba uriko uramukorera nabi, haba mu kumuboreza igufa canke mu kumukura kw'agahuzu, uramenya yuko uriko uratosekaza uw'Imana. None rero amabwirizwa, amateka n'amategeko yose yava akagera abwirizwa kwisunga iyubahirizwa ry'iteka rya kiremwa muntu. Nico gituma Yesu mu kwishura wa munyamategeko yamugeza mu kumubaza ibwirizwa risumba ayandi yose, yakoresheje ubwitonzi bwinshi ati, urakunda Umukama Imana yawe, ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda wenyene. Nkako amabwirizwa y'ico gihe batubwira ko yoba yari yababa nk'amajana 613 aciye mu migwi nyamukuru ibiri, ariko kandi afatiye ku kubaho kw'abantu kwa misi yose, mugabo kandi hakaba n'ayimperekeza. Mu kwishura n'ubwitonzi n'ubukuru bwinshi, Yesu yashatse ko abantu badasamazwa n'ubwinshi bw'ayo mategeko ngo amwe bayagendere ayandi bashire ku ruhande. Yashatse kubatomorera intumbero hangiro y'amabwirizwa, nayo si yindi yo ntumbero hangiro, urukundo rw'Imana n'urw'umuntu hawe. Basokuru bati, ntandagukunda nka kwangira umwana. Wubaha Imana ubwirizwa no kubaha kiremwa muntu, nta yindi nzira. Tubimenyere, kandi iryo ni ijambo kubumva. Umukama nadushoboze kuba mukuri imbere yiwe n'imbere y'abantu nkatwe, icubahiro tumufitiye cigaragarize mu cubahiro tugirira kiremwa muntu. Nadushoboze kandi kwiyubahuka, twirimbure mu kuri ngo dufate inzira yo guhindukirira neza. Ese ijambo ryose ryova mu kanwa kanje canke kawe ryoba irirema hako ryoba iryica. Amen.